waramenye umubabaro ndakorera urukundo rwanje untera amarira n'agahinda bituma ibyo nenda gufise ko ibyo nefise byose ndabigushira ko kubera urukundo wowe kirimbuze nanjye shaka uyu munsi ndakurimbure shaka kusara aho rose shaka kusara wowe kirimbuze waramemukiye nawe nusare nkeneye kusara urya ivyatsi urya amashashe mw'ishamba usara umuryango wose umenye ko wasaze n'isi yose imenye ko wasaze kirimbuzi waramemukiye wari umuhungu nakunda cyane naragukunda cyane bwanje bwose ndemera ndarya amatungo dawe yansigiye kubera wowe kirimbuzi iyo nifata yawe iri kwirasha niko nkeneye kusha usara ugenda usare ndabikwatuye ko kuko nawe arambaye babara nkomba bari mushaka nzinda bagiye gutemwebwe nimupfe nyene Zeke mwabigogi mwe Jongohera ndabonye muri biziga Jongohera ndabonye mwatumbagaye mwapfire ngaho Reka ndakwereke ndabibahe hamwe ku buryo mutazosubira gusonza. Hirya. Torija, asama, kundaba. Ni mubige naho mutazosubira gusonza. Mwabageseramwe, haba mutazosubira kugenda muramvuga. Odi. Oda bunga. Niwo muri. Odi. Karibu. Niwo muri. Karibu. Bof. Bof. Salam. Mwatenesi. Cyane nawe. Karibu cyane. Bakoze. Nawe soko byibuha gusa. Ubuzima nawe ni byiza kabisa. Aho tunarinde n'indani. Zirabagire neza. Reka ntaco nzaragatse twicane ngaho mu gato. Sasa mpaye. Oh, Frey.
Ofre kipanze gute rero ko mwari mwaduhevye gashawe gute muhira gute amura potera ibana yewe nja ashano uri kwima wo muryango uzoguca amande banyene biragoye urazi ko umugabo agira ibimugora haraho rimwe na rimwe mbafise akazi kenshi nico bituma ntakunda kuboneka gusa nyene urabona ko mpora ntumumugore kaza ngaha bwa mpora ndamubwira ntubandamukirize barambwira ko yasanze mukomeye naco araturamutsa vraiment gusa nyine ntaco gikuru nuko tuba dukomeye turi bazima bose bameze neza nta ngorane kuri none bofre ugenzwa n'amake ga bofre n'amahoro sha ntabwo ari amahoro ahubwo nyene nanje kuraba ko madame yo bari ngaha kubera ko nasanze yagiye hamasigira urwandika ambwira ngo je nawe birarangiye basha nta madame wawe ari ngaha none ivyo nubizi ya jewe ryari yaraje ngaha amira ko aje kunsezera ngo agira aje umane arambye ko banamurondereye ibyangombwa byose amahera amatiki ibiki byose yari babimurondereye ambwira ati bana tuweje dosubira cyane mubya ati bana weri yugiye kweri rero ndatangaye ngene umubye ngo ntiyaguseze cyane umwana yambwiye yuko yamubikishije yambaye amavyara we sinzi urandi by'imiryango ni birebire mugore we Alice sinokomeza kwihakana amaraso yanje sinokomeza kuba nkawe wagipfuwe ukorera ibibi bibishe imbere y'umwana wewe komeza inzira wahisemo umwana wanje uzumunzanire hanyuma sinifuza kuzokongera kandi kukubona umwana nzomumenya buri kimwe cyose ubundi nari nzi kuzohinduka ariko natahuye ko atawambara yarahenye komeza urugendo rwawe rubishe kumbure iyi si izokwigisha yawe umva ndakubwira wagikecuru operation zose zakozwe mission yose yabaye nije nayikoze birashikuka butarunzi ako je nayo ndakuzi igihe canje cyo kuja kumugaragaro kirageze wambonye hamuje bavuga ngo uyu ntunangana wagikecuru bona mukwiranye uyu hama ngumva kumwibomako umva ndakubwira wa mugore we ubutamuguyiwe bamutiza umuhoro twebwe twabona ibintu vyizanye amafaranga uri kurasesagura ngo narose z'abagabo tureke kuyarya haba yabucishije ubwenge ntitwabona amazu ngo ndiko ndagurisha amaparcelle wa kirofa ngo abonye umugabo urakomeye neza nindi musi duca ubwenge nta mugore nkawe wameze nka kurya wibukira ku bagabo babonye abagabo kemera ibintu vyawe byose ugasanzaza mu ibarabara twe twarabitoye kure dufise amaso yo kubona kure dufise ubwenge bwo kwiyumvira amajuri ko ndumwitaga ko bawandaya w'igikecuru c'umugore ni amafaranga wari wugura urukundo wewe
urukundo ni karemanwa, urukundo rurizana. Ni benshi bamwe batanga ibintu bakakubwira nk'uko, hako n'undi munsi nibaze bakugire nk'uko. Wa mukobwa we, aho amajambo uri kurambwira uri kurakontrola neza. Uri kurabwira uramuzi. Jewe ndi Alice. Kandi ikintu nacomenya, iyo ururimi rushushe rugomba gushuha imbere yanje, ndaruhoza rugaturura rugatekana. Rero ushatse wavuga make. Uwo muriko murakinisha ntawe muzi, hamuntu nawe muriko murahendana, nimuhendane gose. Nawe nashobora kuba atanzi, ashobora kuba atanzi vy'ukuri, ariko nagenda babwira uko. Muzombo nico ndi jewe Alice. Ariko mana yanje, paparasira twa data na mama narariye, sigaye nagara harakazi honyene. Mukuruwanje narishe, ndetse n'umwana mbwiye ngo njane kwa se naramujanye. Naco nakoze ugenda kuheke ko ndagukunda, ngomba nemera imbere urangira mama ko ngazomenya Alice uwariwe. N'ibitabo no bamenyesha amakuru bazobimenye ko higeze kubaho umugore w'umuyobe yitwa Alice. Bofre. Uvuze ngo yagiye mani. Jewe ariko ndamurungitse jewe. Umviriza. Jewe nasanze two munzu twose yadutwaye. Imatera yaratwaye, iradiyo, intebe, byose n'amakuze. Ubu munzu hasigaye agatapi niko ndarako. Je ndi umuntu w'umugabo. Umviriza ndakubwira. Nimba yabishesha bizana ngaha. Ndagusabye ibisohoro bimpe ndabicane mu nzu. Kuko sinumva ukuntu ibintu hari ibintu byo mu nzu. Nimba yaragiye sawa, umugore n'umwana wundi nzoronka n'uwundi. Uravyumva? Ariko ndakeneye ibintu byanje byo mu nzu. Ubisohora ubizana. Yaramaze igihe kirekire anyigenzako. Mbona azana ibintu simenye yabikuye. Azana ibitenge, azana ibiki, jewe ntamuguriye. Urumva? Ako kose kari akigenzo kugira ngo aronke ingene ndamwirukana. Ariko byaranse sinigeze ndamwirukana. Ubu rero yafashe umugambi wo kunsabira ibintu byo mu nzu. Azana ngaho iwanyu. Ndagusabye mu maguru masha. Ubisohore ntaritura ubutungane, ubisohore umpereze ibintu byanje, hama nawe iyo yagiye niyumvira kugaruka sawa azogaruka, atagarutse naho biramuraba. Mugabo ibintu byanje ndabibona. Hano umwana nawe nimba yahisemo kumuheba akamuta, ari nyina yamuvyaye yamuteye igise yamwonkeje, nanje nzomuheba. Bof, bizana kubwira ikintu iki kimwe ntigeze azana ngaha. Urumva? Nyamba yabijyanye ahandi, nyamba yaragurishije, nyamba byagenze gute, bishoboka yuko ari byo yakuyemye tike, nyamba tike atari bo bayimuhaye. Rero jewe mwana wa mama, bofre unyumvirize untahure. Umukobwa sije namuguhaye, wamuhawe n'abavyeyi. N'abavyeyi urazi ko bipfiriye. Ninje nsigaye ndi ngaha. Nanje ndikunda abingene mpambana ndongore nanje no bakuguwanje. Rero nyamba uko gwarabananiye. Nivyo wanyu. Ntibishireko. Ntibishireko kabisa. Jewe byo ntibindaba. Mbe mukutabikubaza ndabibaza nde? Siwe mbona ngaha. Ugomba nje kubibaza imizimu rero. Mvugane n'imizimu. Mvugana nawe we mbona ngaha uri muzima. Ndakwingiye inzu ubisohore. Nimba biri ngaho mu nzu ubisohore. Bitari ngaho mu nzu naho ndagutwara nja gufungisha wewe. Kuko umugore wanje ndamuzi. Ni wewe baramushizemo imitwe yose. Je ndamuzi kuva tubana. Nta buryarya nk'ubwo yarafise. Yarafise izindi ngeso. Ariko iyo ngeso y'ubusuma ntayo yarafise. Rero jewe ndakwinginze. Umbwire. Akana akumiro. Bof, mbiza nakubwire. Icambere, jina ni nkwano jewe nigeze mbona. Nani nkwano nigeze mbona. Hama urukumaza ivyumbaza by'ibikijewe. Nyama byakunaniye kubaka, reka kunondera. Jewe reka nana jewe. Ivyo ni byiwanyu kumenya murimenyanira. Buriza ndakubwira. Burya woshaka, wotembereza ubwenge neza. Ukambwira mushika wa hari. Cyangwa nimba ivyo bintu bihari
ukabimpa nkabijana kuko ntubona ko uno munsi naje ndumwe ariko hari umunsi nzogoroka turi benshi tukagutwara bakakujana kugupfunga kandi bamaze kugufunga azonyeguruka acaza kukugombora je ndazi ko yose ari imitwe mwakinye uriko ntera umukoshi kweri wowe umukoshi uri kurantera uwo byankiye nanavuga ngo ikiyago kiranyerera toka uko urukura kanga jewe tini inkono jena atanizo je nigeze mbona urukundo ni burofa jewe urabuzukanga genda witwara ugiye ushaka je ntabwo bawontera jewe ahe hehe naye ni imikoshi bigo namuhazi bisara bwasha ubwo nyabara ubusara bwaye buko burakuzanye wanje muje guti wanje jewe uza kumbuza umugabo wawe nije ndakubakije jewe toka uko urakora ibyo ushaka ubutungane burahari buzogutunganyiriza jewe nkanga nkaye Dia yiga nivyo siko turafungura ni amafaranga amubwira neza yampa urabona naca gitombora nivoka nakuzanira kanakutigeze ubirya cyose aca yifata arabifsenyagura arabidusiga rero bo je ikintu nabonye twokora nuko zoza turaza basi tugenda ino tugura indya hama turaba ahantu twicara twazirira hagize n'udufasha n'igihombe tugenda nyimba nico dukeneye tukigura hama tuweze tugende tukiriye mu gahinga n'ubu rero dufungura hama duhejeje yisanje ndayimushira urya mugore yambwiye ngo nce ndayimushira urya nawe yari yabinyime ndamubwira ibibazo mfise aratinda aranyumvira ikigongo nandi hoho nawe nyene yabonye Series batangura kuvuga ngo ndamusuma wanje kwibanga amafurusheti burya ngo natwaye kuja no muri restaurant tukicara nk'abandi mugabo niyumviriye ati ntutugiyeyo hagiye usanga tukutaniye na rujya rugore ukasanga arabahera dukubitira imbere y'abantu rutugira nabi nyanca mvuga ati reka tuze turiberaho mu buzima kaka by'ukuri urakoze kandi urakoze burya jewe nari ngeze habi inzara yarigira inyinshi urakoze nibiki dia nibiki dia nibiki none nibiki nini wariye yabitarajya kuvuga kandi nzara ko birankata nibiki rero ko birankata nibiki bikora gukatana wawe umva gute none nkuko kwaze none ushaka amazi nibiki tumugongo mwana yafunguye mugaro ari ibintu byagumye mumuturira mu nda turabe ko umuntu amuha umutima yego asha wowe ukoze asha muga naje mfashe tuzi ngende ngozo ukoze ya najewe numva mu ndu menga ni ora yegotsa
hariho kumwe y'umuti ndaza gutora akantu teye kuryama niyumva kwibabara arashobora kongera ibindi bibiri. murakoze. bisigaza abashuza sheri abana ubuzima turimo ubundi namasenga Imana izotwongera indi myaka nk'ijana yo kuba mu buzima turimo urateze be ubundi kira gihe nakurekura ngo ugende kuryoherwana na kijya gikecuru uba uharagize akanezero na gatoya hari ikintu cigeze kunezera nk'ibi bihe turimo nta makuru ofisi naragera kugerageza naragerageje uko nshoboye kose kugira abe romantique cyaguma kiri mekanike muri boye nk'abasore apana buke naragerageza vraiment urabona aho nyine kumusoma ngaha kwita amabuso yani ni mukunywa umuti gusa uzi yuko umuti uzahugukiza ega be n'ubundi none wari wagiye kuryoherwa wari wagiye kumukura kuri umukurako nagisoma nkaca nja nko muri toilette kabaza ngumenga no dawa tubiri kwimana basi wana nakubwira be kwa kumarushaka ngo tumara n'amasaha nanje wonyene 20 minutes gusa narumva ndemerewe basi mbonye n'abantu twice mu kabari mbonye abantu bazatwara tumera nk'ugira ngo ambaje ngo shiringo none gukunda ikintu uze hagati zine style za style shape wala ayobwo nje nasanze ndi umuntu afise umutima ugumye tuko twajamira barabara honye tuko turagenda Evan yarahiramukisha abantu agaca ku muntu no watahora aramutse yaramuramutse kugira ngo abone yuko turi kumwe ari ukuntu ushaka kwaca rufata ukuboko ugaca rugira nk'uko be kumwe ratugira urabona ngumbe nzi kunyere batumva binyanya numva umenga ahubwo ndiko ndasha wabigwe urano wabonye wese guni sheri wanje wewe wabonye sheri wanje babakobwa bose nyabatahora banavugana ngo wabonye sheri wanje akana telefona kuri apel video ngo nyango nakoreke sheri wanje ariko kubera narinzi objectif yacu naravumirira nkajya umutima menyo kirimbuzi jo bebe ukora rushishiri ariko ntacu reka tujye ivyo dutabiri yakuye biraryoha naco kiriko kiraruha hariya reka twirira amaraso y'umuntu yes reka tubice ku mazi tumurabire umunezero naye ndagukumbuye kwe naranizwe yange pabo tema ntabwo kiranarinde reka ndakikura umukozi barabahenze muyobe barabahenze muyobera Dani foto. Ikintu cyose ushaka kaba itakiba. Unashaka kabeki. Icyushaka cyose kaba. Nanadoje. Ubonye iki namunyarutse. Akira. Tongera ikintu cyose ushaka kaba. Tongera. Shaka muri tongera icyushaka cyose kaba. Shaka kaba umusazi. Gira abavyeyi. Ushaka kaba umusazi. Wigize ngo uri kirimbuzi. Nanjye rero uyu munsi waranteye umubabaro ndakorera urukundo rwanje. Untera amarira n'agahinda.
bituma ivyo nenda gufise ko ivyo nefise byose ndabigushira ko kubera urukundo wowe kirimbuze nanjye shaka uyu munsi ndakurimbure shaka kusara aho rose shaka kusara wowe kirimbuze warampemukiye nawe nusare nkeneye kusara urya ivyatsi urya amashashe mw'ishamba usara umuryango wose umenye ko wasaze n'isi yose imenye ko wasaze kirimbuzi warampemukiye wari umuhungu nakunda cyane naragukunda cyane banje bwose ndemera ndarya amatungo dawe yansigiye kubera wowe kirimbuzi iyo nifoto yawe iri kwirasha niko nkeneye kusha usara ugenda usare ndabikwatuye ko kuko nawe warambaye babara nko mbabare Emavyeyi shanga yose shanga mgasekuru tayari akamaze gusara kwa marembo ngaha ahuja utumye ibintu byose bikemutse akamaze gusara murakoze cyane babyeyi sawa none babyeyi nta kindi uya wajeje gusaba babyeyi lafe nkeneye kusara gusa wewe uyamaze gusara ubareka turamasasha uyamaze gusara murakoze okay leo bisaba abavyeyi bisaba abavyeyi genda bye tumushike gobe Anisante mamma grata ragazzi Sante Anisante Signore Chérie Sante Beni biki Sante non si Sante Grani mere Beni Chérie Sante Alice nawe ni biki Alice ni biki Sante Alice Sante Bébé Beni biki chérie Alice Chérie Beni biki be Chérie ni be Mana fasha mana Chérie Alice Sante Chérie Beni biki chérie musigaye muba ndiko mbaza musigaye muba Nondongo tubanga ntakira umukerekwa ngaha ubu byose nije nitumagiza mumaze kimwebwe mwarahevye murahungana urugo ubu sinje muviye kuyerera na mushikawe muja kumara amazi umuntu gusa nibyo narababyiye ndogena ndabica buhoro buhoro pore kamwe ku kandi maka ndabashize mu kuzimu Nondongo ariko byose naje ushikira duhora kubera twaze twavoma ya amazi amwanza kuvoma je nayavoma tetwa fukama hasi kuko ndabona watangwa ibikorwa nyaruka nawe nyaruka
muheke neza ndakwereke muheke neza reka ndakwereke ikorere nyarutsa Mamdogo. okay kazi katanguye genda rero ufukamye ukonye no mu nzu Mamdogo, muco gihano ndabahaye navyo noshobora. nabyo washobora Oya. nakubwiye fukama genda ufukame uriko urafiniste agiye mupfa mugapfa mugaherayo ntaca mukabira imuga ntabana muri ko murakukumba hakumbuga nkabasoma ndabagaburira nyene mwicaye ngaho cya mukukumba nebyabanani ibyakunaniye kuyikorera reka ndabereye uri kujana ukumva mushaka nzinda bagire gutemwebwe nimupfe nyene pfa ndabazike mwari gogimwe jonjohera ndabonye muri biziga jonjohera ndabonye mwotumbagaye mwapfire ngaho